yuko bishoboka yuko umuntu adaca muri studio mugaga agashobora kugira amahirwe yo kuba uwa mbere uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. Ivyizigiro ni ikintu gikomeye, ukwizera ni ikintu gikomeye. Kirazira yuko umuntu ativyizigiro ataratangura ihiganwa. Paulo na Sira mu vyakozwe n'intumwa nta instrima bari bafise, nta na studio bari baciyemwe, ko bararirimbye ijuru riramanuka. Imana ikora ibitangaza, bari no mu gasho, nta nubwo bari muri sare zikomeye za Odeon Palace n'ayandi masare za Novotel, amasare yo muri za Meridian, uretse yuko ubu hariho n'ayandi masare menshi meza mu mahoteli meza, ariko bari mu gasho. Mugabo kubera ubushobozi n'umutima bari bafitiye Imana n'ubushobozi bw'amasengesho turasubiye kubaha ikaze kuri Gisha TV. Turacari kumwe na Pastor SAIBA ari muri Kenya. Pastor SAIBA, turasubiye kuguha kaze. Murakoze cyane Pastor. Murakoze. Urashobora kubandanya, hari ikibazo wari wabajije kubijanye n'abaririmbyi, umuntu acisha indirimbo muri studio nuzo zana indirimbo ikace muri studio muri ryahiganwa ry'abaririmbyi. Wari wabajije mbega byogenda umuntu burya kweri wayicishije muri studio hamwe n'utagiye muri studio wibaze ko azo bafise amahirwe masa kugira ngo bose bashobore kuba ba mbere, abakabira, aba gatatu, na cyane cyane numva ni nkuko abataciye muri studio ko byo bagora kugira ngo ashobore kuba hagati wa mbere n'uwa gatatu. Nibaza ko ari cyo kibazo wari wabajije ndacishura mu gice cya mbere. So muri iki gice cya kabiri sinzi rero yuko ari ikindi washaka kongerako. Murakoze cyane. Jewe icyo nashaka kuvuga muri iki gice cya kabiri kuri abo nyene badafite ubushobozi bwo kujya muri studio, kuko ni ikibazo cy'abaririmbyi benshi nagiye numva bafise ino muri Kenya, kandi ugiye kumviriza indirimbo zabo n'ukuntu baririmba by'ukuri n'abahinga, ariko bakaba ataburyo bafise. No kubabwira bagasenga cyane kugira ngo Imana ibagire neza, kuko ndumva ko bitoroshe. Yafata indirimbo kuri WhatsApp n'undi yagiye muri studio, ndumva ko atari ibintu byoroshe. Abo bafise ubwoba bumva yuko bashobora kunanirwa kandi bacoboye. Buriya ikintu wababwira kandi nanjye nzokibabwira mu minsi iri imbere, nkuko navuze yuko ubunye turiko turandika, hanyuma nibaza mu ndwi imwe canke zibiri amfete uku kwezi ni kwarangira, niho tuzotangura kuganira nabo mu buryo bwimbitse kugira ngo nizo ndirimbo tuvuga n'ingene tuzozigaragaza, tuzozerekana, kugira ngo abandi bantu baze bagira ico bazivuze ko, abato abashigikira bagira ico babivuze ko, abagenzi babo babashigikire, inshuti zabo, kugira ngo tumve igituma bifuza yuko abantu babo baba ba mbere, abakabiri, aba gatatu. Navuze ngo kritere tuzoraba, ivyo tuzogenderako si ubwiza bw'umuziki gusa, si melody, suko yumvikana mu matwi. Oya, nkuko navuze arashobora kuba ataciye muri studio, mugabo twumviriza amajambo yiwe, tumviriza ayo majambo y'Imana yashize muri iyo ndirimbo, intahe yiwe. Abantu barashobora kumutora bakavuga ati twege dutoye naka, abahinga barashobora kuvuga ati twebwe dutoye naka. So mu yandi majambo
yuko umuntu adaca muri studio mugabo agashobora kugira amahirwe yo kuba uwa mbere uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. Ikindi naco kandi buriya gikomeye, ivyizigiro ni ikintu gikomeye, ukwizera ni ikintu gikomeye. Kirazira yuko umuntu ativyizigiro ataratangura ihiganwa. Paulo na Sila mu byakozwe n'intumwa nta insima bari bafise, nta na studio bari baciyemwe, ariko bararirimbye ijuru riramanuka, ryaramanutse. Imana ikora ibitangaza, bari no mu gasho, nta nubwo bari muri sare zikomeye za Odeo Palace n'ayandi masare za Novotel, amasare yo muri za Meridian, uretse yuko ubu hariho n'ayandi masare menshi meza mu mahoteli meza, ariko bari mu gasho. Mugabo kubera ubushobozi n'umutima bari bafitiye Imana, n'ubushobozi bw'amasengesho, n'ubucuti bari bafitaniye n'Imana, barahamagaye, barataziriye, barahamagara ijuru riramanuka, iminyororo iracika, prison irafunguka, kuko bari kumwe n'Imana. So ikintu rero nizera, abanzi, abo twagiye dukorana umurimo w'Imana, abo twagiye tuganira ku murimo w'Imana, mu ngabire Imana yagiye impana, ifuze yuko nabo baririmbyi bacu n'abandi iyo ngabire ishobora kudufasha, niyo kwizera ubushobozi bw'Imana. Ni ukuvuga ngo kirazira kikaziririzwa yuko umuntu w'Imana ativyizigiro ataratangura n'urugamba. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugomba kugira ivyizigiro, ukavuga uti okay, ndabizi yuko ari abantu bazoca muri studio, jewe sinzoca muri studio kubera ko ataburyo mfise, ariko gamana ukaja ku mavuga senga uti mana, ndasenze usige indirimbo yanje kugira ngo no iririmbishijwi, no fata akagoma ntunze mu nzu, no fata isafuriya cyangwa imbabura nkayikubita n'icuma, mugabo ninaririmba iyi ndirimbo ijuru rize rimanuke, ijuru rize rimanuka. Ibyo nivyo byantunze, nivyo byashikanye aho ngeze uyu munsi mu murimo w'Imana. Nuko igihe cyose namye nsaba Imana yuko yompa kuraba umusaraba, yompa kuraba Kristo. Hari jambo nkunda abo twakoranye umurimo w'Imana kuva mu 2003 i Burundi, ukaza aho nagiye nca mu mpande zine z'isi, ukaza muri Canada. Hari jambo ngendera ko rivuga ngo fix your eyes on Jesus, rabisha amaso yawe kuri Yesu. So iryo rero niryo jambo ryagiye rindongora, niryo jambo ryankuye Bujumbura, niryo jambo ryanjanye mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, niryo jambo ryanjanye mu bihugu birenga hafi nibaza bishika hafi 10 byo mu Burayi canke binarenga, muri Aziya, muri Amerika, mu kigobe c'Abarabu. Iryo jambo niryo ryashikanye aho hose. So rero nabo baririmbyi ntibagira ubwoba, ntibagira ivyizigiro mu Mana. Kandi ico nizera ni kimwe, nibamara kugaragara bakagaragaza umutima wabo, bakagaragaza izo ndirimbo zabo, bafise ivyizigiro, bizera mu Mwami, Imana idufitiye byinshi, Imana idufitiye bininiya, Imana ifise uburyo ifise ubushobozi bwo gufasha abaririmbyi bose bo ku isi. So mu yandi majambo, nibagira ivyizigiro, kuko ikintu cyose kigira itanguriro, kandi ikintu cyose gifite itanguriro. Ni byiza nk'umuntu w'Imana kuba muri iryo tanguriro. Naco gituma navuze rya jambo, nimba ntihenze, riri muri Hagayi rivuga ngo ntitugasuzugura iminsi y'itanguriro, iminsi y'itanguriro ritoya. Iminsi y'itanguriro ritoya, ndazi icyo ari cyo itanguriro ritoya. Ndazi itanguriro ritoya ntangura Eglise Minevam i Burundi, ntuzeya bose Eglise ni imwe mu mashengero ya Minevam i Burundi. Uko byari biri gutangura ishengero turiya mu kintu cy'igihangare, umunsi wa mbere nagiye kuraba icyo gihangare tugira dutanguremo Eglise Minevam iri mu Kigobe. Nasanze muri icyo gihangare harapfiriyemo imbwa. Niwibaza, harapfiriyemo imbwa, nta sima iri muri yo hangare. Abandi bari barahagize akazu ka sugumwe.
ni umunsi wa mbere, c'était un samedi, ndashika ndahinjira ndaharaba. Iyo nindi ntahe nibaza ko tuzogira umwanya tuzogenda tuganira, ndaharaba. Ariko ndavuga nti iyaturungitse ngaha irazi, iradufite umugambi, irazi icyo yifuza. Twarashitse aho hantu turahakora, aho hantu harahinduka. Uyu munsi hari ishengero rininiya cyane, ririmo abakozi b'Imana bahambaye, ririmo abari batoya muri icyo gihe. Uyu munsi babaye abakozi b'Imana bakomeye mu murimo w'Imana, washaka no mu buryo bw'igihugu. Harimo abadogiteri, harimo amenyesha makuru, harimo abantu bari mu mirimo itandukanye. Ariko benshi muri icyo gihe mu 2003 dutangura, benshi bari kuri kaminuza, bari abana batoya, ariko twari dufise inzara n'inyota. Harimo abapastori uyu munsi bafise amashengero, ari mu mashengero arimo ubuzima, arimo ubushobozi muri Bujumbura, washaka n'ahandi no hanze y'u Burundi. So ndazi cyari cy'imisi y'itanguro ritoya, ntanguza Église de la Transformation, iba mu Burundi, iba ngaha muri Canada. Ndazi gutangura igikorwa ugitangurira hasi. So ntibiba byoroshe, biba bigoye, murafite ibibazo byinshi cyane. Ariko iyo ugize ukwizera ukarabisha amaso yawe kuri Yesu, impera n'imperuka, mu cyongereza bavuga it pays off. Impera n'imperuka bigira inyungu, urahembwa, Imana irabiguhembera. So nimba badashobora kujya muri studio, reka bahera aho bari. Navuze ngitangura ngo ukuri tugezemo bari ko tugenderamwo. Icyo nizera ni kimwe, nizera ko Imana izobagirira neza. Murakoze. Ijambo uvuze naryanditse nga mu bibazo nari mfise. Ndifuza yuko mu bitubwiraho mu buryo burambuye kugira ngo abenshi dufashwe. Ni ikibazo nagomba kubaza kitajanye ni televiziyo igita. Nagomba ndakubaze nk'umupastori kandi uri mu mahanga utari mu gihugu. Twe turi hanze y'igihugu cacu, ntibyoroshe. Twagomba rero tukubaze uburyo watanguye igikorwa iyo mu mahanga muzoba mukoze. Reka mvuge mu majambo make. Ego cyane. Hanyuma urakoze, nibaza yuko mu minsi iri imbere nzotegura noneho ikiganiro kivuga ku rugendo rwanje mu murimo w'Imana. Ego. Ku rugendo, kuko n'urugendo rurerure cyane. Ku buryo ntashobora kuruvuga mu mwanya mutoya ngo ndarurangize. Ariko n'urugendo novuga nti ndashima Imana. N'urugendo rwari rugoye cyane. N'urugendo rwarimo amarira menshi cyane. Ariko amarira y'umunezero. Hakabamo n'amarira atari y'umunezero, kuko gukorera Imana habamwo ibihe bigoye, habamwo ibihe byoroshe, habamwo ibihe byiza, habamwo ibihe bikomeye. Ndakunda amajambo Paulo yavuze, aravuga ingene yabayeho mu bihe byose, mu bihe bitandukanye. Aravuga ati ndazi gusonza, ndazi no guhaga, ndazi guhamwa, ndazi no gushigikirwa, ndazi gukubitwa, ndazi gupfungwa, ndazi imibabaro, ndazi nuvuga ngo yari kwerekana ko nta kintu na kimwe muri ubugingo atabonye. Abakozi b'Imana bose bafise aho bageze, aho hantu bose barahaca. Gusa kumbure uburemere bwavyo, ubwaguke bwavyo, bunini bwavyo nibwo bushobora kuba butandukanye. So gwari urugendo rurerure, ariko ikintu kimwe murashimira Imana namambwira abagenzi bose, abakozi b'Imana, inshuti n'abagenzi. Hari ijambo bakunda gukoresha mu Kirundi ngo guta ubwoko. Mu murimo w'Imana iyo ushaka kugera kure, ikintu cya mbere wirinda guta ubwoko.
guta ubwoko no kuvuga iki no kuvuga ngo hari ibihe ducamwo ibihe bigoye na cyane cyane mu bihe bigoye ni abantu benshi bata ubwoko uretse yuko no mu bihe byoroshe naho bishoboka ko Imana yaguhezagiye Imana yagushize hejuru ugaca usuzugura abantu ugasuzugura abandi bakozi b'Imana ukibaza yuko uburi gihangange nk'uko umenga ijuru n'isi byabaye ibyawe ariko ni byiza gukorera Imana ugakorera Imana no guca bugufiya hamwe no kumugwa neza kwirinda kuba ingorane ku bandi no kwirinda kuba igitsitaza ku bandi kugira ngo abogerageza kurondera ibibazo abogerageza gusitara baze barondera ibibazo bashake banatsitare mugabo badafise ikintu bashobora kuvuga bati nsitaye kubera Pastor SAIBA yankoreye iki canke ivyo ndimwo nabitejwe na Pastor SAIBA so ivyo rero nivyo bintu vya mbere byagiye bimfasha muri urugendo so narakunze Imana nkunda umurimo w'Imana kubera kuwukunda kubera kugira ukwizera Imana mu buntu bwayo n'ubushobozi bwayo irankuri Burundi mu 2003 itangura kunjana mu bihugu bitandukanye na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika uretse ko mu Bugande ho nari naragiye kuva mu 2000 kuko niho nize bo mu Rwanda nawe urumva ni muhira ni Burundi n'u Rwanda turamahasa urumva hoho narahama kuko ari nk'imuhira mugabo muri ico gihe 2003 urumva uvuye Bujumbura ukaja muri Afrika y'Epfo it was a big deal cyari ikintu gikomeye cyane urumva gushika muri Afrika y'Epfo Imana impera umugisha udasanzwe muri Afrika y'Epfo hanyuma ntangura kuja za Kenya Ethiopia Imana impaye abagenzi b'abakozi b'Imana muri Kenya muri Ethiopia hanyuma mu nyuma rero Imana iza kunkura ngaho injana i Yerusalemu muri Palestine ariko nivyagarariye ngaho ico gihe nyene na Imana yanjana i Yerusalemu ikinkura i Yerusalemu injana muri Amerika ubwo rugendo rwo kuva i Yerusalemu haciye iminsi umengo navuye i Yerusalemu nk'uyu munsi haciye nk'iminsi 2 nari mu ndege nja muri Amerika maze gushika muri Amerika ingendo zanje ntizasubiye guhagarara oya naciye aho nyene Imana yafunguye imyango candonka amaviza akomeye yose umuntu yo kwifuje ku isi iyo muri Canada ubwo nyene ndi muri Amerika candonka viza yo muri Canada canza muri Canada shitse muri Canada candonka viza ya Schengen yampa uburenganzira bwo kuja mu bihugu bitari bike byo mu Burayi camva muri Canada nja mu Burayi Imana birampaye isi ariko na cyane cyane imbere ko mbandanya ndashima inshuti n'abagenzi hari abagenzi benshi inshuti z'umusaraba bambereye umugisha udasanzwe kugira ngo ivyo bikorwa byose nshobore kubishikako hari witwa Frank hari witwa Papi Papi n'umuvuga butumwa Kaspari hariho Pastor Makaka bon bien sûr mvuze Pastor Makaka n'umudamu we n'umuryango mvuze umuvuga butumwa Kaspari n'umuryango we muri rusangi hari abantu benshi bambereye umugisha muri za Norvège za Denmark muri za Suède muri Hollande ni benshi vraiment sino bavuga ngo ndabarangize hari witwa Adela n'umuryango we muri Suède hari abantu benshi bambere vraiment umugisha udasanzwe so nukuvuga ngo kuva ico gihe Imana ibirampaye isi so Imana imaze kumpa isi
iyo mvuze ngo Imana ibirampaye isi nukuvuga ngo muri icyo gihe byaranyorera nashobora kujya aho nshatse hose no mu mwanya ndabishakiye. Hari umupapa yitwa Papi Leon n'umuryango wiwe, hari abantu benshi bagize uruhara, sinobibuka bose ngo ndavuga ariko nibaza ko uko nzogenda nabibuka niko nzogenda ndavuga, ariko rwari urugendo ruryoshye cyane kuri iyo kote y'abantu bambereye umugisha. It was huge, wari umugisha udasanzwe mugabo. Muri icyo gihe cy'izo ngendo Imana impuza n'uwaciye abo umufasha wanje. Amen. Duhurira mu gihugu cy'Uburayi, twahuriye muri Suède. Hanyuma mu nyuma abo umufasha wanje, urumva ko hose nagenda cagagura kuko kubera ikibazo cy'umwanya. Hanyuma muga icyo gihe cyose nabi Burundi. Nicyo gituma navuze nti abo baririmbyi bacu nibagira ivyizigiro, kubera ko muri uru rugendo nzobafasha mu buryo bwinshi butandukanye, na cyane mu buryo bw'amasengesho no mu buryo bwo kubakomeza, no mu buryo bwo guhagurutsa ukwizera kwabo canke gukuza ukwizera kwabo. Abazoba bakuze nabo kunsumba nanje urumva bazomfasha kugira ngo nanje nshobore gukura. Mugabo nzobafasha kumbure nkuze gusumba, bizomfasha nanje kugira ngo ndabafashe bakure. So rero muri ico gihe no kuvuga kubera iki, kubera ko aho ngeze uyu munsi nta wundi yahangejeje atari Imana. Ibyo bikorwa byose kugira ngo ndabishikiye ko nta wundi yabinshoboje atari Imana. So iyakoze ivyo onye nizo bikorera nabo bene wacu twariko turavuga. Niyo ushaka ukaba impunzi muri Kenya, mu Bugande, aho dufise impunzi hose z'abarundi canke n'abandi inshuti n'abagenzi b'Abanyarwanda b'abakongomani n'abaki, kuko nzi yuko inyigisho zigisha abantu bose muri rusange. So rero majambo makeya nukuvuga ngo ivyo byose byabaye canke byatanguye ndi Burundi, kugira ngo bumve ko hariho ivyizigiro nabo bashobora kubishikira, kuko yabinshoboje ngirahinduka ishobora no kubishoboza n'abandi. Mu nyuma rero maze kurongora umudamu, maze kugira ubukwe na madame yaba mu Burayi muri Sweden, nca ndamusanga mu Burayi. Mugabo nshitse mu Burayi naho narakoranye n'ishengero rya Pentecote mu gisagara nabamwo, igisagara bita in shopping. Mugabo aho naho nkaba narifise umukozi w'Imana w'umugenzi, aca nsaba yuko noza kumufasha imirimo y'Imana muri Canada. Nuko je n'umuryango wanje twavuye muri Canada, mu Burayi tuza muri Canada. So tumaze kuza muri Canada turafashanya n'uwo mukozi w'Imana. Mugabo mu bihumbi 2012 niho rero natanguye Transformation Church, Église de la Transformation. Mugabo mu isanzwe nari narayitanguriye Burundi, ngaha muri Canada nayitanguye muri 2012. Ntivyari vyoroshe. Umukozi w'Imana Apollinaire niwe yaririmbye ngo ntivyari vyoroshe ariko vyari bikwiriye. Vyari bigoye cyane kubera byasaba uburyo, byasaba amasengesho, byarangoye cyane gose kandi gose, ariko kubera ko nari mfise ivyizigiro mu Mana, narasenze, narondeye mu nyonga z'Imana, nagize ibihe byo kurira n'ibihe byo gutwenga, ariko uyu munsi turiko turaganira, Imana itugejeje kure, kandi ndizera yuko ikidufitiye byinshi mu bijanye no gukorera Imana. Nicyo gituma uyu munsi
turiko turakora umurimo dufasha muri Kenya, mu Bugande, mu Burundi hamwe n'abandi batandukanye, kandi twizera yuko uko umwanya ugenda ariko Imana izogenda yagura ibikorwa. Urumva rero nuko ubwo rugendo rwari rumeze, ntivyari vyoroshe ariko vyari bikwiriye. Amasengesho, ukwizera no gushigikirwa n'umufasha wanje canke madame, abana nabo bakiri batoya, hamwe nabo turi kumwe mu murimo w'Imana, nivyo vyatumye tugera aho tugeze uyu munsi, natwe dushobora gutangura gufasha abandi. Amen, amen. Murakoze cyane pastor. Murakoze nawe kuduha uyu mwanya wo kuvugana namwe. Turabizi neza yuko mu bantu badafise umwanya murimo, ariko mukaba mwatwihanganiye mukaduha uyu mwanya. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane namwe pastor, mukomere ku murimo. Ndasigaye Imana ibagirire neza. Amen, amen.